Hallelujah. Amen. Yesu nashimwe. Chukumazina yanje witwa Tizikiro Byimana Benigateka. Hama nanje gushimira Imana umukozi w'Imana yisaguha umugisha. Hama nanje nari ngwaye ikivyimba ngaha. Twaragiye muri hôpital militaire barampima. Bambwira ko bazombaga le 30 z'uku kw'icenda. Chanda telefona pasteur namutelefone ku telefone ya tantine acambwira ngo genda ufata amazi mu gikinju ucuya fundura cyenda yasengera hamucumwa wizere Yesu aragukiza hari le 29 bucanja tuja kugisha baze kumbaga tujemo baze kumbaga chanda fata ayo mazi ndayafundurura ahejeje kuyasengera chanda yanwa mwijoro haje hati igisonga kinshumita mu rubavu sinasuye kumenya hondi sinasuye kumenya na kimwe mw'iryo joro ubwenge ndatubwenge biranka byose baranjana kwa muganga bacara babaza ati uyu ni wa mwana bazobageje ati yego manze muzane tumupime kugira ngo cyo tumujana muri block tubanze tumugire operation baca baragenda barampima baca basanga kanseri basanga ngo ufite kanseri ikivyimba cyaheze barasura baravuga ati manze murindire twaje tumubaga ubunyira cyavuga ati manze musubize bamutere serumu ivyo by'ibisonga bibanze bihere tantina caragenda kumusaga cavuga ngo numva nimero zo kwa nimero zo zari zafuditse vugica Imana yakoze rero acara gutelefona curansengera bukeye bwaho bacarampima basanga nta na kimwe ngwaye zose birahera ndashimira Imana ko nakize byari bitero ndashimira Imana Yesu aguha umugisha ubwa mbere bapimye abona ikivyimba basanga n'ikivyimba bapimye ubwa kabiri basanga cavuyeyo hajemo kanseri hanyuma usubiyeyo ubwa gatatu tugusengeye basanga na kanseri yaheze cyose nta na kimwe nta ngwara nimwe mu ngwara zose basuye kumpima nta ngwara nimwe basanze fisi nta ngwara nimwe basuye kugutora ariko nta muntu yokomera Imana amashi nanje ndifuza kuza ngaha nari mushasha nahora sengera kumusaga ubu ngiye kuza gusengera ngaha mba ngaho kwijabe nzoze ndaza muri repetition shaka kuja muri korali barakwakira ntiworeka gukorera Imana yagukijije ikivyimba gikize kanseri nayo kiratezamo kanseri nayo Imana kirayihagarika ariko woreka gukorera Imana gute tera haleluya Imana ya repentance tuyikomera amashi menshi cyane aya n'amashimwe akomeye cyane gose subira mu kibanza Imana iguhezagire cyane gose aya kubera ikibazo nari nsanzwe mfise mu bisanzwe narose umuntu anzana ngaha muri repentance hanyuma amaze kunzana nahora ndara ndibwa mu nda kandi nkaba ndibwa nsanzwe ngo wajike mugo kuva aho nshikiye ngaha nyamuntu amaze kunyamuvyeyi amaze kunshikana ngaha jewe naraje ngaha baranyakira muransengera estoma yahora yariranja ntakijya no kurya yaciyihurarara ubu nyene numva ko kuva ntanguye kuza ngaha iyo estoma je ntawe ndasubira kumva n'umunsi ari nacyo gituma kuva aho mutanguye kuza turatonda kuva kwa kangahe mutonda ngaha je sindasiba ngaha n'umunsi turasiba kandi urafise umuntu ari mu bitaro uyu ari mu bitaro rero turakurungikira abantu baza kumusengera sawa dukomera Imana amashi menshi cyane subira mu kibanza kubera umwanya estoma yaraheze Imana ihabwa icubahiro Yesu Kristo nashimwe kandi amaje nanje mpagaze ngaho imbere y'ishengero nje gushimira Imana ibitangaza yankoreye ndashimira Imana hari mu ijoro ryo kuwa kabiri w'indwi yahera pana iyi ndwi hetse hari mu ijoro ryo kuwa kabiri w'indwi yahera nari nicaye muhira rero umushinga nawe wanje atashe ashise muhira mbona koze mu mufuka mpereje amahera yose acatangwa kumbwira ngo je ngo numva ngwaye ndamubaza none ugwaye gute ngo je numva ngwaye ubabara hehe basi je numva ngwaye mbona aratanguye kuyomba mbona araguye hasi aguye hasi ca ndafata Bibiliya ndamusengera nyene mbona nyene ibintu vyakomeye nyene
byakomeye cyane nyine ndasenga cyane ababanyi tubana baca barumva nyine ko ndiko ndasenga nawe aguma ko mindura avuga ko hari ibintu biriko biramuniga baca baraza barafise amazi aheza agiye baca baramusukako biraturura gatoya bamusutse ko ayo mazi aheza agaheza umwanya birongera kugaruka biguma bimufata kuma avuga ngo numva ibintu bishaka kunyica bimfata mu izosi bagomba banyice mubona bagomba banyice mubona turaguma nyine turasenga kandi cyane turasenga hajya nyine duhereje gusenga hari umumama twari kumwe ariko arasenga Imana ishimubwira ati nimuhagarike gusenga mu muhamata icyo Imana yakoze yarakize yarakize urumva iryo joro nyine bamusengeye tunywaye amata yaciye akira hama buke duca turaza ngaha muri Borakeye hajya mwari maca aramusengera aradahwa cyane ndashima Imana rero ko yakize ubameze neza ari muzima kandi akaba yemera ko tuza gusenga iryo joro urumva abadayimoni bari bashatse kumwica ariko ntibyakunze n'ubu mwazana njye gusenga ari ngaha Imana ishimwe fukama ndaguha imbaraga ntuzosubire kumuha amata uzoca ukubita abazimu nibatera zurakubita abazimu mu izina rya Yesu. Haleluya. Niba ushobora kwitegura mu buryo buri financially ushobore gutunga umuryango wawe ushobore kuba sekirize ku bijanye n'imifungurire n'ivyo kurya n'imibereho, ni byiza ko unahagarara neza spiritually mu buryo buri spirituel kugira ngo ushobore guproteje umuryango wawe. Yesu natufashe cyane gose. Wowe rero ngira ndaguha inkomezi z'Imana uyu munsi ugiriwe ubuntu. Abazimu basaze uzoca ubakubita. Ndamusabiye amavuta yawe n'ubushobozi bwawe n'ikiganza cyawe ciza kibe hejuru yiwe. Mwongera amavuta, mwongera ubuntu bwawe. Ururimi rwiwe ruhinduka inkota ikata iturira icagagura imigabo n'imigambi yo mu isi umwijima mu izina rya Yesu. Amen.